Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaho mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Muri ano makuru turaza kugaruka ku rupfu rw'umupfasoni Kamikazi Janviere, uyu kandi akaba yari umupfasoni w'umudandaza wo mu Rutana Evariste Nyandwi batazira matwi. Uyu nawe akaba yanyurujwe n'iperereza be n'inzego zacungera Perezida Nkurunziza kwigenekerezo ya 30 Kigarama umwaka wa 2016. Iyo turaza kwigaruka ko mu kanya gatoyi. Naho kandi muri ano makuru tuza kugaruka ku gice cya kabiri kubifunze Jean Claude Bigirimana batazira Stanley. Uyu yari umuhinga mu vya tekinike mu bushkiranganji bw'abakozi n'akazi. Vyose turaza kubigaruka ko turaza mu kanya gato turaza kurabira hamwe uruhombo canke inyuruzwa ry'amafaranga y'amarundi arenga gato imiliyoni 110 kubijanye na formation zari ziteguriwe abahinga, yose yagiye akazima yongo. Vyose rero bigashirwa kuri uyu mutwe wa Bigirimana, ariko arabazwa mwiperereza kuko ariwe yarabijejwe abitehura kandi anabihagarariye. Vyose ntuze gucikanwa, nandi yose rero tuza kubashikiriza ntuze gucikanwa. Fyonde subscribe canke sabone. Reka dutangurire kuri iyi nkuru y'umubabaro. Twakiranye inkuru y'umubabaro, urupfu rw'umupfasoni Kamikazi Janviere yitavye Imana kwigenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024 mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Aca shingurwa hirya y'ejo kwigenekerezo y'icenda mu Kakaro uyu mwaka wa 2024 mu itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Janviere Kamikazi yari umupfasoni w'umudandaza wo mu Rutana, yarazwi cane Evariste Nyandwi batazira amatwi. Uyu akaba yaranyurujwe n'iperereza be n'inzego zacungera Perezida Nkurunziza kwigenekerezo ya 30 Kigarama umwaka wa 2016 mu Rutana. Kamikazi Janviere ngajanya agahinda kadasanzwe inyuma y'imyaka hafi 8 arindiriye kumenya iyo umugabo wiwe yajanywe. Kamikazi yagiye atabwiwe ukuri, agiye atabonye ubutungane, ibintu bibabaje cyane. Reka tugaruke gato kuri inyuruzwa ry'uyu mugabo wiwe. Muri Kigarama umwaka wa 2016 matwi yabwira abagenzi ko arindiriye kwishiramwe fomi iriheza kubakwa kaca yimukira Bujumbura. Abantu bari bazi ko matwi yafatanije na Adrien Gacika batazira ziranotse umugambi wo gutanguza fomi, ariko fomi hari ibihangange vyari bicunze ijisho. Ivyo ni nka Perezida Nkurunziza be na General Alain Guillaume Bunyoni. Muri Kigarama umwaka wa 2016 haratunganijwe igikorane cy'umuryango wa Perezida Nkurunziza muri komine Bukemba wo mu ntara ya Rutana. Matwi ntaca atakoze, atanga imodoka ziwe ngo zifashe kunguruza abaja mu gikorane. Ntiyamenye ko ngo cari igikorane ahubwo cyo kumunyuruza. Umugoroba ugeze matwi yateramana mu Rutana na ziranotse be n'umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru, mbere vyaboneka ko hari ikintu gikomeye bariko barapfundika. Ni gutyo rero ku mugoroba w'igenekerezo ya 28 Kigarama umwaka wa 2016 abagabo batatu bahuriye mu kirabo bita ku Muco aho mu Rutana. Ku mugoroba wakurikiye kwigenekerezo ya 29 Kigarama uyu umwaka wa 2016 naho bahuriye ku hotel yitwa 3M iri ngaho mu Rutana nyene. Wabaye umugoroba wa nyuma w'amatwi. Ku mugoroba w'igenekerezo ya 30 Kigarama umwaka wa 2016 igikorane ca Nkurunziza cararangiye, abakuru barataha. Uwo mugoroba nyene Evariste Nyandwi yahamagawe ku telefone n'umukozi w'iperereza mu Rutana yitwa Zashe niyo mwungere. Amwitavye matwi yaciye afatwa n'iperereza ryo mu Rutana ryatwarwa na Jove Cishahayo rifatanije n'abari bajejwe umutekano wa Perezida Nkurunziza. Amatohoza yakozwe akavuga ko iryo joro nyene matwi yo yarajanywe ku kirimba ca Perezida Nkurunziza Ingozi. Matwi rero ntiyigeze asubira kuboneka. Umugoroba wakurikiye w'igenekerezo ya 31 Kigarama mu mwaka wa 2016 umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru nawe yaciye yicwa arashwe Bujumbura. No kuvuga ko muri bamwe batatu bahurira mu Rutana kwigenekerezo ya 28 na 29 Kigarama mu mwaka wa 2016 umwe yanyurujwe kwigenekerezo ya 30 uhundi yicwa kwigenekerezo ya 31 Kigarama uwo mwaka wa 2016. Ese bari baganiriye iki?
iryo banga rikaba rizwi na Ziranotse ari nawe asigaye wenyene muri abo batatu kugeza ubu. Nta matohoza nyezina yakozwe kunyuzwa rya Evariste Nyandwi no kwigandagurwa rya Emmanuel Niyonkuru. Wa mukozi w'iperereza nawe rero Zashe Niyomwungere yahavuye yicwa muri ntwara n'umwaka wa 2017 yishwe n'amahiri yakubiswe na Jove Cishahayo amwagiriza ko yamenye ibanga akabwira Mukamatwi abanyurije umugabo wiwe. None Kamikazi Janviere nawe aragiye ntaco atacavuze. Tumwipfurije uburuhukiro bwiza muri kino gihe cy'umubabaro. Turifatanije kandi n'umuryango wose wa Evariste Nyandwi na cane abana b'Amatwi na Kamikazi Janviere. Turabasabira ku Mana ibahe ingufu zo kurengera imibabaro yose. Turifurije kandi uburuhukiro bwiza umuhisi Kamikazi Janviere, Imana imhoze agahinda ajanye. Tukaba rero tugiye kuyabandaniza ku gice cya kabiri kirabana n'ivyo wa muhinga akomeye cyane yakora mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ayandi manyanga yakoze. Iki akaba ari igice cya kabiri kubipfunze Bigirimana Jean Claude Stanley. Uno munsi turarabira hamwe rero uruhombo canke inyuruzwa ry'amafaranga y'amarundi arenga gato imiliyoni 110 ku bijanye na formation yari yateguriwe abahinga yose yagiye Kazimayongo. Mu kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2022 ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bwarategekanije inyigisho zo guhugura abahinga mu gisata ca CTI formation de technicien CTI. Isoko yari ifise societe yitwa GTC Global Training and Consulting Service. Iyo soko yari hagaze ku mafaranga y'amarundi angana ni miliyoni 118 ndetse n'ibihumbi 944 vy'amafaranga y'amarundi. Mu ntango iyo societe yaciye ihabwa ibice 30% vy'amafaranga yibanze avance arenga gato imiliyoni 30. Vyumvikana ko haciye hasigara ibice 70% birenga gato imiliyoni 80. Yategerezwa kandi guhabwa ihejeje gukora iyo formation. Iyo formation rero yaranzwe n'amanyanga menshi cyane bituma amafaranga yose agenda Kazimayongo. Reka tubageze ko ivy'amanyanga ya mbere. Mu ntango bakibitegura vyari bitegekanijwe ko iyo formation izobera muri imwe mu ntara za ruguru. Ariko formation yacibera mu gisagara ca Bujumbura muri hoteli Le Chandelier. Ivyatumye hanyuruzwa amafaranga menshi cyane. Amafaranga yanyurujwe kuko abateguye formation berekana ko hazokora amafaranga menshi mu vyo kurihira canke se kuraza amahoteli abazoba bariko baragirira formation ruguru no kubunguruza. Ivyumvikana ko mu gisagara ca Bujumbura ata amahoteli yabaye murantunge. Ivyumvikana ko mu gisagara ca Bujumbura ata amahoteli yabaye akiriwa. Bose rero bataha mu mihana yabo. Amanyanga ya kabiri yakozwe. Formation yari yateguriwe ukwezi kose, no kuvuga iminsi 30, ariko yaciye ikorwa iminsi 10 gusa. Icyatangaje abateguye formation baragize icegeranyo PV bemeza ko formation yamaze iminsi 30 baca bakora n'amanyanga mu gutanga certificat ko bagize formation zerekana ko ya formation yamaze ukwezi. Mu matohoza yakozwe kandi twarashoboye kuronka ama certificat yatanzwe. Izo certificat nkuko biboneka zikerekana ko formation yakozwe ukwezi kose, no kuvuga ukwezi k'umunani gushika mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2022. Ayo akaba yari amanyanga adasanzwe. Abateguye kuko formation itigeze irenza iminsi 10. Ivy'amanyanga ya gatatu, formation yari iteguwe ku buhinga bwa none, yateguwe ku buhinga bwa none bugezweho, ico twokwita logiciel cyangwa se Oracle 19, ariko harakozwe ikosa rikomeye cyane. Abagize formation bigishijwe logiciel cyangwa se Oracle 12. Iyo nayo nkuko abahinga babivuga yarataye igihe ntigikora. Aha rero mu matohoza yakozwe twashoboye kumenya ko ayo manyanga yose yo gutegura icegeranyo cyangwa se PV de reception no gutanga izo certificat z'amanyanga kwari ukugira abateguye formation basohore vyihuta ya mafaranga arenga miliyoni 80 yari asigaye guhabwa societe GTCS. Ivyakurikiye mu nyuma rero, mu nyuma abagize formation ntibavyihanganiye, baciye bategura urwandiko rushira habona ayo manyanga yose yaranze iyo formation, berekana ubusuma bw'amafaranga, certificat z'amanyanga n'ivyo bategerezwa kwiga batigishijwe. Byinshi kandi bikaba biri mu mpapuro twaronse mwibanga.
mu nyuma yaho Cour des comptes yaraje kugira isuzumwa verification cyangwa se supervision. Cour des comptes yasanze iyo formation yararanzwe n'amanyanga gusa. Cour des comptes yaciye itegeka ko ayo mafaranga yose yahawe sosiyete aganukanwa mu kigega ca leta, ariko gushika ubu ayo mafaranga yose nta na 10 yigeze agaruka, yagiye kazima yongo. Formation ngo ntaco yigeze imara, n'abayigize bize ibitari vyo. Ivyo rero bikaba biri mu vyo Bigirimana ariko arabazwa mu iperereza kuko niwe yarabijejwe abiteora kandi anabihagarariye nk'uko nabibabwiye. Nimwiye ku munsi w'ejo nanone twabagajije ko ivyandi manyanga mesha akorerwa muri ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, cyane cyane ibi byose bikaba bitanguye gutahurwa aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko agiye kwifatira ku gatwe ibi bihangange vyose bihembwa imishahara myinshi cyane, ugasanga birafata imishahara irenze 2 canke 3 kandi bijejwe amabanga amwe gusa mu gihugu. N'ibindi byose birabana n'iyi dosiye turacabitohoza ko kugira ngo tuze kuyabashikiriza. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru Mabayi hari uwimba inzahabu ataraboneka mu gihe 15 barokotse bakuwe mu kirombwe c'inzahabu. Hari uwimba inzahabu ataratorwa mu gihe abandi 15 batabawe bagakurwa mu kirombwe c'inzahabu kuri uyu wa kabiri muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Abajejwe intwaro bakavuga ko ari abacukura ubutare mu kinyegero, mugabo ico kirombwe gisanzwe kizwi n'amategeko. Abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro n'umutekano gufata ingingo zikomeye kugira ngo abimba inzahabu ntibasubire kuja kuzicukura mw'ijoro. Ivyo bikaba vyarabaye mu gace ka Gafumbegeti, ni muri zone ya Butahana, komine Mabayi ho mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko abacukuzi bashika 20 aribo bari kuri ico kibanza, bavuga ko vyunyuwe nuko uruzi baruciriye iyindi nzira. Amazi arahava rero aratera atuma iryo sanganya yinjira mu kirombwe hafi isaha 9 z'ijoro ku igenekerezo y'icenda mu kakaro uyu mwaka w'2024. Uti kuva isaha 9 z'ijoro gushika isaha 8 zo muhingamo twashobora gutabara abantu 15. Isegenya n'ibishanga vy'abashwaye bari muri ico cobo ku metero nyinshi bivugwa n'ababibonye. Umuntu umwe ntiyari bwatorwe gushika kuwa kabiri ku mugoroba nk'uko umumenyesha makuru umwe yavyiboneye. Turibaza ko ashobora kuba atakiriho, bikavugwa n'umwe mu barokotse akimerewe nabi. Ni mu gihe umunyamabanga ntayigayezwa muri komine ya Mabayi avuga ko ari abacukura ubutare mu kinyegero, mugabo ico kirombwe gisanzwe kizwi n'amategeko. Abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro n'umutekano gufata ingingo zikomeye kugira ngo abimba inzahabu ntibasubire kuja kuzicukura mw'ijoro. Abantu bashika 25 rero nibo bamaze gupfa muri bene ubwo buryo kuri ico kibanza ca Gafumbegeti mu mezi atarenga 3 nk'uko vyavuzwe n'abajejwe intwaro. Buramatari w'intara Cibitoke nawe Kareme Bizoza yasavye abarongoye kuja mu makoperative n'amashirahamwe azwi kugira ngo nibahanwe kandi bashumbushwe bishitse hakaba isanganya. Cibitoke rero akaba ari hamwe mu bice vy'u Burundi birimwo inzahabu nyinshi. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya mu fyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo mutoja mucikanwa nadushikiriza musangize ano makuru bagenzanya aho bari hose kugira kandi nabo baje bashikirwa n'abiri ko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no muhuza TV. Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.